amen. Haleluya. Rero tugiye gusoma mu chat Pawulo yandikiye ishengero ry'Abanyefeso igice cya mbere. Chat Pawulo yandikiye ishengero ry'Abanyefeso igice cya mbere. Turahera ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 11. Abanyefeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 11. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa. Yaduhezagiye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo. Nk'uko yadutoranirije muri we intango y'isi itarashigwaho, kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Kuko yagize imigambi kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo, nk'uko yabigomvye bikayihimbara, kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo yatugabiriye muwo ikunda bushimwe. Muri we niho duhegwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro vyacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri, ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya, itwatiye ibanga ry'ivyigomba nk'uko vyayihimbaye, ivyigiriye mu migambi kuva kera muri we, vyingene izogenza vyose igihe gikwiye gishitse gukoranira vyose muri Kristo, ibiri mw'ijuru n'ibiri mw'isi. Kuba muri uwo kwaduhesheje gucika iragi ryayo, twashiriweho kera nk'uko iyo yabigize imigambi, ikora vyose nk'uko imigambi yo mu mutima wayo iri. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero ano n'amajambo ya Pawulo kubizera bari mu gisagara cyo muri Efeso. Iki ni cete candikiwe ishengero, araciye imyaka myinshi, ariko natwe wo mu cinjana c'uno munsi ano majambo uri kurayumva nayiwacu. Haleluya. Kubera iki aguma tubwira muri Kristo, muri we. Yesu ashimwe. Rero ndavyegeranije ijambo tugiye kuganira ko ni ijambo rivuga ngo itunga ry'ubuntu bwa Kristo. Haleluya. Itunga ry'ubuntu bwa Kristo. Yesu ashimwe. Ubuntu ni iki? Ubuntu ni ico Kristo Yesu yakoze. Ubuntu ni Kristo wenyene, nico ari kuri twebwe, nico yakoze kuri twebwe. Ivyo yakoze, ibi vyose ni itunga, c'est la richesse. Ni itunga, hari itunga ry'ivyo Yesu yakoze, hari itunga ry'ubuntu bwa Kristo. Haleluya. Tuvuze itunga ry'ivyo Yesu yakoze, dushobora kuzana vyinshi, ariko ngiye kuvuga ku bintu bibiri. Haleluya. Ikintu ca mbere nza kivugira aha kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 6. Ugiye kuraba aha ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 6, batanguye bavuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data w'ubwiza aragahezagirwa, kuko ngo yaduhezagiriye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mu ijuru. Haleluya. Iyi mihezagiro baca babandanya bayagura ngaha mw'isi, bavuga ingene Imana yagize umugambi uvuye mu bushake bwayo
bwo kudutora. Iyo twari twarasabagiriye iratwegeranya tuva kure, tuva hanze hari mu vyaha. Imana idutorera muri Yesu kugira ngo twezwe, tubeho turabera mu maso yayo, ituravye ikanezerwa. Kurya k'umwana avuye koga, umuvyeyi avuga ati ntubona rero. Uw'Imana ikuravye iravuga ati ntubona rero. Aleluya. Igihe kimwe ndibuka niga kuri kaminuza, twashwanye n'umwigisha. Ndi kuri kaminuza ngomba kubandanya ubusazi, ndi muri hariko umuntu akura, agakura ntamenye ko yakuze. Yesu ni mwiza. Aleluya. Ndatuka umuprofe, ndabwira nawe umuprofe. Naje ngenda ndiyumvira ati ibi ngize n'ubwenge cyane n'ubujuju. Ijwi ry'Imana rirambwira, nkiri umupagani sinari bwakizwe, iti ubwo n'ubujuju. Bukeye candagenda namubwira ati mwigisha mbabarira. Arambwira ati ntubona rero, subira mu bandi. Rero Imana yatugiriye neza, bwoko bw'Imana. Yadukuye mu myanda, idukura mu buzimire, idukura mu kutamenya, ngiradutora, ngituzana muri Yesu. Imaze kuturabirayo iravuga ati murejejwe, ubu muratyoroye, muruhagiwe. Aleluya. Ariko si ivyo gusa, intumbero ni ku murongo wa 6, hari ngo kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo yatugabiriye mu wikunda ushimwe. C'était la transformation. Intumbero kwari kugira ngo Imana yironkere umuntu yayimenye hano mw'iyi si, ayizi, ayivuga, avuga ngo mw'ijuru hari Imana y'ubwiza, mw'ijuru hari umwami wanje, mw'ijuru hari Imana ingirira neza, hari Imana yabanye nanje. Aleluya. Nico gituma uri kuraraba iyi mihezagiro ngo Imana yaduhezagiriye ahantu ho mw'ijuru muri Kristo Yesu. Naravye nsanga iyi mihezagiro ngo Imana yayiduhezagiriye ahantu si mu kabare. Hariho umuntu araraboregwa, yashika hagabira icuya akadusumbya gusimba. Ntiwahezagiwe, uri kuribagiza ivyo warayemo. Ngo imihezagiro Imana yaduhezagiye, ngo yayiduhezagiriye ahantu, in the right place. Hari ahantu ivyacu bitunganira. Ngo yaduhezagiriye imihezagiro yose mw'ijuru, ngo ahantu ho mw'ijuru muri Kristo Yesu. Aleluya. Yesu ashimwe. Bisigura ngo iyi mihezagiro irahari, si kinyegezwa, si ugushusha abantu, si banga. Abari muri Yesu, vous êtes bénis, murahezagiwe. Ariko kandi il faut faire attention, kuko iyi mihezagiro mbega ni bande bariko bayigenderamo? N'abantu Imana iriko irabaraba ngaha mw'isi, bariko bagendagenda ngaha mw'isi, mugabo kandi Imana iriko irabaraba, ibarabira ahantu, ibaraba, ibabona bari ahantu ho mw'ijuru muri Kristo Yesu. Aleluya. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira mu Banyefeso aha 2, mu cete c'Abanyefeso igice ca 2 ku murongo wa 6, ngo yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Bisigura ngo ikintu ca mbere nagomba kuvuga, itunga ry'ubuntu bw'Imana, ica mbere ni kwicarikana na Yesu ahantu ho mw'ijuru. Ngiri tunga rya mbere ry'abera. N'ahantu turiko tugendagenda ngaha mw'isi, amaso y'Imana yaturaba, naturabira hano. Ivyacu ntabirabira hano, ivyacu nibiherera hano, ivyacu ntivyugarirwa hano, ivyacu vyugarirwa mw'ijuru, ivyacu ntivyugururirwa hano, ivyacu vyugururirwa mw'ijuru. Aleluya.
itunga rya mbere dusebera b'Imana ni igitangaza Imana yadukoreye, aho naho tugendagenda hano Imana iriko iraturaba itubonera mu kibanza cyayo, kwicarana na Yesu ahantu ho mw'ijuru. Ngiryo itunga ry'ubwiza, ngiryo itunga ry'ubuntu bwa Kristo Yesu. Aba bantu rero abizera bashobora kwirata imigisha, bashobora kwirata igikorwa cya Kristo Yesu. Haleluya! Igihe by'ukuri aba bantu bariko bagenda neza. Yesu ashimwe. Ni igihe bariko bagenda neza, kuko icyo Yesu yakoze kubizera, kubihanye bagafata ingingo yo kuva mu byaha, aba bantu ngo Imana yabazuranye na Kristo ngo ibicarikana nawe ahantu ho mu ijuru. Uko n'ukuri kw'icyo Yesu Kristo yakoze. Ariko kandi quelles sont les implications ku batahura ibi? N'ingene bariko baragenda. Haleluya! N'ingene bariko baragenda ngo yatuzuranye na Kristo itwicarikana nawe. Iri jambo kuzuranwa na Kristo rirahishije la nouvelle vie, ngo hapfa ikibora hakazuka igifise ubuzima. Abapfanye na Kristo bahambanywe nawe, bahamba ubuzima bwabo bwa kera, ariko iyo bivuga ngo bazuranywe na Kristo nuko bazukanye ubuzima bushasha. Haleluya! Rero bakwiye gutahura ko ubuzima bafise si bumwe bwa kera, aho umuntu yata amahera babaza ataya n'ayandi ukayatoka avuga ati avuye mu mufuki wanje, atavuye mu mufuki wawe. Haleluya! Rero shengero ry'Imana, uri kugenda gute? Ikibazo ni ingene tugenda. Ikibazo si uko Yesu atabihejeje. Yesu yarabitunganije, ni byiza, bimeze neza. Anu yo kwisuzuma. Haleluya! Tukaraba yuko vy'ukuri itunganywa ry'Imana ryo kutuzuranwa na Kristo, tukicaranwa nawe ahantu ho mu ijuru turi mu bwiza, tukaraba yuko itariko rirahungabanishwa n'ubuzima bwacu bwa hano ku isi. Haleluya! Yesu ashimwe. Aba bantu nuko baba by'ukuri batahura yuko ububeshi ntukiri umugabane wabo, fraud si umugabane wabo, ubujyajya si umugabane wabo, urusaku si umugabane wabo, gucira abantu imanza si umugabane wabo, gutyozanya si umugabane wabo, guhemukira abandi si umugabane wabo, gusambana si umugabane wabo, n'ibindi. Kuko imihezagiro bene data ngo Imana yarayiduhezagiye, ariko ngo yayiduhezagiriye ahantu. Ni bande rero bariko bagendera muri iyo mihezagiro? N'abantu barahana, n'abantu Imana iriko irababona barahana. Rero iyo tunywa nk'abarahana, iyo turya nk'abarahana, iyo turiko turacagura ibyo twambara nk'abarahana, iyo turiko turagendana n'abantu kanaka tugendana n'abantu twahisemo kuko twebwe turabarahana. Iyo uhitamo akazi wokora ugahitamo nk'urahana, shwadi konjwe, iyo uri kuraraba umugore agukwiriye umwitegereza nk'urahana, kuko ibyacu birahana. Ibyawe birihe? Mumbarize, turi kurya iki? Uri kunywa iki? Nizihe ngingo uri kurafata? Uyu munsi ucuditse nande? Proje uri kurapanga imeze gute? Ugomba kuja i Buraya, ugomba guca he? Rega jewe burya kuja hanze nanje sindavyanga, muga nzogenda neza, kandi ngiye nuko Imana yonterurana n'umugore n'abana. Muzosengera ivyo, ngende neza kandi tugende twe biri mu muco.
haleluya. Nishe umuvyeyi, nishe umugore, nishe abana. Uriko urabibona? Benshi bagenda bisha abavyeyi, bagenda bisha amazina. Nitwa Filipo. Wagerayo ukavuga ati pastor, nayo ko nitwa Filipo mu Burundi bakaba banyita ico cyaha nzokiva imbere gute? Taha rero, taha. Timugaba gutaha burya navyo no gutaha. Emwe nivyo kwitegereza. Rero bene data, iyi mihezagiro burya ivy'Imana si ivy'abariko babaha uko ariko kose. Ivy'Imana ni ivy'abihangana, ni ivy'abihanganira kubabara, ni ivy'abihanganira guheba bimwe bimwe. Ike kimwe twicaranye n'ugwaruka bari badutume nk'abapastori, mu bibazo batubaje ati none bungere ni buhe buzi burya twe twokora. Bari batubaje ikibazo ciza. Rero hariho ubuzi bwiza mugabo twe tutokora, sivyo? Hari amahera menshi yoza mugabo twebwe tudakwiye kwemera. Haleluya. Nico gituma Imana iriko iraturaba. Haleluya. Imana iriko iraturaba. Amaso yayo igomba kuba iriko iratubonera ahantu ho mwijuru, aho yatwicarikanye na Kristo. Ariko kandi igihe tukiri ngaha mw'iyi si, vy'ukuri tukaba turiko turagwana ishaka ryo kubana n'Imana, turiko turagwana ishaka ryo kugenda neza, turiko turagwana ishaka ryo kuzigama ivy'Imana. Haleluya. Rero ni kumenya ko itunga rya mbere ni kwicarana na Yesu ahantu ho mwijuru. Ibi bikaba bifatanye no kuba warazuranywe na Kristo. Ubuzima bwawe bwa kera atari bwo buriko burabaho ngaha kw'iyi si, ariko ngaha kw'iyi si uri kubaho ubuzima bushasha. Haleluya. Ikindi kigira kabiri gifatanye no kukwicarana na Yesu, usivye kuzuranwa na Yesu, ni kubura umuntu w'impwemu. Utahura kuri umuntu w'impwemu, un homme spirituel. Rero ntushobora kugendera mu kukwicarana na Yesu ahantu ho mwijuru igihe uri umuntu w'umunyamubiri. Turi mw'isi ariko nk'abana b'Imana turi ivyaremwe bisha, turi ivyaremwe vy'impwemu. Nitwitegereza ibintu n'aya maso, nidufatira ingingo kw'aya maso, nidukorera ibintu kw'aya maso. Haleluya. Ahubwo ibintu vyose tuvyitegerereza hehe? Muri mpwemu, kuko niho tubarizwa, niho ivyacu biri. Igice ca mbere c'Abikorino, igice ca kabiri. Igice ca mbere c'Abikorino, igice ca mbere c'Abikorino, igice ca kabiri, umurongo w'icenda. Haravuga ngo, ariko nk'uko handitswe ngo ivy'ijisho ritigeze kubona, ivy'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, vyose Imana yabiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishuriye muri mpwemu asesa vyose n'ibihishijwe vy'Imana. Ninde mu bantu azi ibiri mu muntu atari mpwemu yiwe iri muri we? Niko n'ivy'Imana biri. Nta wubi atari nde? Atari mpwemu w'Imana. Yesu ashimwe. Ivyawe vyitegerezwa muri mpwemu. Nico gituma wewe uri caremwe c'impwemu. Tu es un être spirituel. Imana yaguhaye mpwemu kugira ngo biciye muri mpwemu umenye ivyawe. Biciye muri mpwemu umenya aho Imana ikugomba.
biciye muri mpwemu, ibyawe umenye ko atari nk'iby'abandi bose. Haleluya, Yesu ashimwe. Ubundi hari igihe duterwa ikibazo n'abo twiganye, kuko uwo mwiganye hari igihe usanga uri kuraraba ageze ku byo wowe utaragerako. Niyo uvyitegerereze mu mubiri, kuko ibyawe vyitegerezwa muri mpwemu. Hari uvuga ngo maze imyaka 3 ntaravyara, ukumva umenga muri wewe ibara ryaguye. Ugiye mu mubiri ibara ryaguye, mugabo ni wavyitegerezwa muri mpwemu, uraza gusanga uri kugendera mu mugambi w'Imana. Hari gushaka kuvuga ati maze imyaka 10 n'ingahe ndashaka igikorwa nokora, mugabo sindiko ndakibona, shomaje ibaye ndende, ntaco bitwaye. Haleluya. Ni wavyitegereza mu mubiri uraza kumererwa nawe, ariko ni wavyitegereza mu Mana uraza gusanga uri mu mugambi w'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Wewe uri uwitandukaniro, wewe uri special, wewe nta numwe musa, wewe nta numwe, wewe uri muri kuruware yawe. Abakizwa ubundi bagereranywa nk'abarushanywa mu kwiruka, ngaba barushanywa ngo bakwiye kurushanywa neza, ngo kuko umwe wese aba afise akayira kiwe. Aha mw'isi umwe wese afise akayira kiwe. Iyo wabimenye utahura yuko akayira kawe uri kukagenderamo, kandi ibyawe biri mwako kayira, kandi igihe cy'Imana kigeze ibyawe urabikorako. Haleluya. Rero itunga ry'ubuntu bw'Imana naho turi, naho tubarizwa, naho Imana itubonera. Imana nitubonera hamwe y'isi niho turi, mugabo kubijanye n'ibitwerekeye nk'abantu b'Imana twicaranye na Kristo ahantu ho mw'ijuru, twicaranye nawe. Iyaba ibi vyabaye ivyizegwa, aho n'ingwara uyibwira ngo ubuzima bwanje buhishanijwe na Kristo. Haleluya. Aho n'ukubwira ngo ingene kimeze umubwira ati burya ntuzi uwubwiye. Nicaranye na Kristo ahantu ho mw'ijuru, aho bagwangerega we nacu uzovamwo. Yo ndakivamwo n'ubu Imana iri kumwe nanje. Imana ikeneye ivyaremwe vy'imwe, ivyaremwe bisha, abantu bagenda mw'isi mugabo bakaba bazi ko bari kumwe na Kristo. Abantu bagenda bahura n'ibikomeye mugabo bakaba bazi ko ibikomeye atari ivyo biri hejuru, kuko bari kumwe n'Imana ikomeye. Haleluya. Abantu badakangwa n'ivyabaye, kuko bazi ko bari kumwe n'Imana bazi ko bari kumwe n'Imana ikomeye. Haleluya. Bazi ko bari kumwe n'Imana ikomeye. Abaroma 2:28 n'umurongo 29. Ngo kuko umuyuda wo ku rukoba atari we muyuda, kandi ugukebwa ko ku rukoba atari ko ku rukoba ko ku mubiri atari ko gukebwa, ariko umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi ugukebwa nuko umutima nuko mu buryo bw'impwemu, ariko umuntu wo mu buryo bw'inyuguti atari uko mu buryo bw'inyuguti umeze atyo ntashimwa n'abantu, ariko ashimwa n'Imana. Ukiri ngaha mw'isi Imana igushime mwene data, nawe utoshimwa n'abantu unezerwe no kuba uri gushimwa n'Imana, kuba Imana ikuraba, Imana ikanezerwa. Haleluya. Ubundi ari igihe twe twitegereza umukizwa inyuma, tukagomba kumwubakira inyuma, mugabo umuntu w'Imana ntiyubakirwa inyuma. Umuntu w'Imana yubakirwa mu mutima. Ngo umuyuda w'ukuri, ubu umuyuda w'ukuri, ngo umuntu w'ukuri, ngo ni umuntu yakebwe mu mutima.
il a la crainte de Dieu. Umuntu muzima Imana ibona ikamubona hantu, n'umuntu Imana ibona mu mutima akabona ko mu mutima wiwe harimo ibikorwa n'ibidakorwa, akabona ko mu mutima hariyo kubaha Imana, hariyo gutinya Imana. Aba n'abantu bakebwe mu mitima. Yesu ashimwe. Ubu wakebwe mu mutima, ubu wanga icyaha, ubu wanga iby'Imana yanka. Haleluya. Ubu ukunda iby'Imana ikunda, wanga inyungu mbi, wanga ibiyago bibi, wanga ibikorwa bibi, wanga ibitari byo, wanga imigabo mibi, wanga inama mbi, wange gushika ku byo ushaka gushikako ubishitse ko mu nzira zitarizo, aho uri umuyuda w'ukuri. Naho abantu ngo batokwemera, naho utoshimira, burya umuyuda w'ukuri ntashimisha abantu. Umuntu w'impwemu, umuntu yakebwe mu mutima, kubera muri we hari Imana yumvira gusumba uko yumvira abantu. Uyu nanezereza abantu kenshi, ariko anezereza Imana iminsi yose. Ingingo ziwe nizama zitahuritse, ingene yambara ntivyama bitahuritse. Hari igihe bakubwira ati ariko ivyo muzu zawe wama wamanuye, uzi ingene uteye neza. Nteye neza mugabo nteye neza kubw'icubahiro. Burya iyo wambara ubusa uba uri kuri pirata. Wewe ukuri, umuyuda ukuri, niwipirate, niwitesha agaciro, ba vrai. Haleluya. Ba vrai. Abantu twanyoye inzoga byaratugoye burya kwemanga ko tutazinywa, aho haragora. Abantu burya abagabo banyoye inzoga iyo twazihevye tuba turabayuda bukuri, kuko aho haragoye gushika. Gutangura kunywa amazi mu bagabo, n'ifanu ukayibura bakagwa ko muri plastique. Mu bagabo nta fana zihari, hari twaye ipo, hari ji yo mu Gakenke, bakaduha meni yose ji yo mu Gakenke ntangora. Fudu sana, no vida, kajya ndagakunda antreta, no vida. Beneda, umuyuda ukuri hanze n'igitangaza, hanze ntatahurika, ku kazi ntatahurika. Ugira umukizwa ugasanga ku kazi hose baragutera amashugwe, umenye yuko uri kugenda nkabo. Shiraho itandukaniro. Haleluya. Amena. Ubu umuntu yakebwe, akabukita umuntu kariye ku mutima, umuntu afise inkovu. Haleluya. Y'umwuka w'Imana ku mutima, afise ico yubaha n'ico atubaha. Burya abantu b'Imana hari ivy'imitima yemera n'ivy'imitima itemera. Imana ishimwe. Iyo umupolisi agufashe akabwira ati mutama itara rimwe n'iryaka, mugabo turafise ingene twobigenza, mubwira ati uko twobigenza birahari, mugabo umutima ntunyemere, wocundya. Ucukurya gute? Nukuri wocundya. Uri umupastori, rengana. Uri umukizwa, rengana. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero itunga ry'ubuntu bw'Imana, kwicarana na Yesu, aho utahura ko wazuranywe nawe, aho utahura ko uri caremwe c'impwemu, ivyawe vyitegerezwa muri mpwemu. Ikindi kigira kabiri gifatanye n'itunga ry'ubuntu bwa Kristo ni kuva munsi y'umuvumo w'ivyaha. Kuva munsi y'umuvumo w'ivyaha.
aha twasomye mu Banyefeso igice cya mbere ku murongo w'indwi havuga gute? Ngo muri we ngo niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri, ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya, itwatiye ibanga ry'ivyo igomba, nk'uko vyayihimbaye ivyigiriye imigambi kuva kera muri we, vy'ingene izogenza vyose igihe gikwiye gishitse, gukoraniriza vyose muri Kristo, ibiri mu ijuru n'ibiri hehe n'ibiri mu isi. Aleluya. Irindi jambo tugomba kuvuga ko ni iri jambo rivuga gucungurwa. Aleluya. Rivuga gucungurwa cyane, gukurwa munsi y'umuvumo w'ivyaha. Yesu ashimwe. Aha naho turakeneye kuhiga ko, kandi turakeneye kuhatahura. Aha gucungurwa cyane gukurwa ko umuvumo w'ivyaha birafatanye n'itunga ry'ubuntu bwa Kristo. Aleluya. Kubera iki? Kuko iyo bavuze gucungurwa, cyane cyane usubiye mu isezerano rya kera, hacungurwa nde? Hacungurwa l'esclave cyane umuja. Ni igihe uri munsi y'ubuja bw'umuntu yashobora kwicungura. Aho uri mu buja wenyene yashobora kubera afise kwirihira ibiguzi byo kwicungura. Cyane umwe mu bagenzi, cyane cyane uwo mu miryango abishoboye, agashobora kuriha ibiguzi, uyu ari mu buja akavayo akidegemvya. Natwe uno munsi twari mu buja, twarabaja b'icaha, kandi icyaha cyagendana n'umuvumo. Rero iyo tuvuze ko twacunguwe, ni ahantu ikiguzi cyo gucungurwa cyatanze Kristo Yesu. Ni igiki cyaducunguye? Twacunguwe n'urupfu rwa Kristo. Urwo rupfu rwa Kristo niko rwatumye tuba bidegemvya, niko rwatumye tuva mu buja bw'icyaha. Aleluya. Kuva mu buja bw'icyaha ni igiki vyakoze muri twebwe? Ni igiki vyakoze kuri twebwe? Gucungurwa tuva mu buja bw'icyaha vyakoze igikorwa gikomeye cyo kudukura munsi y'umuvumo w'ivyaha. Iyo uvuze ngo narahariwe, Yesu yarampfiriye, aleluya, ni vyiza yuko unamenya ati mbega quelles sont les implications, ni igiki bikora kuri jewe kuba naracunguwe n'urupfu rwa Kristo Yesu, nuko nakiri munsi y'umuvumo n'umwe. Sinkiri munsi y'umuvumo. Abigalatiya igice cya 3 ku murongo wa 13 haravuga ngo Kristo yaraducunguye, ngo yacitse ikivume ku bwacu, ngo kuko ngo haravumwe uwumanitse hehe? Ku giti. Yesu ashimwe. Rero uyu munsi turiko tugenda mu itunga ry'ubuntu bwa Kristo, kuko uyu munsi nitukiri munsi y'imivumo. Abantu b'isezerano rya kera bama munsi y'umuvumo, kuko kugira ngo bemegwe vyava mu nguvu zabo. Ugiye gusoma mu Vyagezwe igice cya 28 barakubwira imihezagiro cyane imigisha n'imivumo. Kugira ngo ube munsi y'umuvumo nuko wagerageza kunezereza Imana. Mugabo ntivyashoboka ko mu nguvu zawe unezereza Imana wama munsi y'umuvumo. Ariko uyu munsi kubizera nitukiri munsi y'umuvumo. Kubera iki?
kuko igikorwa cya Kristo cyatumye mu maso y'Imana twemegwa, cyatumye mu maso w'Imana tubabarirwa, duca dukugwa ko n'ingaruka z'imivumo y'ibyaha. Aleluya. Kubera iki kintu gikomeye, nuko ugiye kuraba imivumo iri buryo butandukanye. Hariho imivumo ifatanye n'imiryango twamukamo. Urakijijwe, mugabo naho ukijijwe hari umuvumo ufatanye n'iyuva. Iyo utabaye maso uraba victime. Hari imivumo ifatanye n'iyo tuva, aho usanga bakubwira ati izi uburyo bwinshi ntitwobivuga byose, ariko hari imivumo ifatanye n'imyaka imiryango imwe itarenza. Aho hava rya jambo gukenyuka. Hari imivumo ifatanye n'imiryango, aho bakubwira ati turubaka mugabo ku mwaka wa 5 bibabi ingo mu miryango yacu niziramba, turadivorce. Hari mpwemu ya divorce. Hari imivumo ifatanye n'imiryango, imivumo y'ukutarongora, imivumo y'ubugumba, imivumo y'indwara kanaka. Abashaka kubwira ati uyu muryango wicwa na hypertension, umuryango umazwe na diabete, uyu muryango wicwa n'indwara kanaka. Iyo yose ni imivumo ifatanye n'umuryango. Iyo twakijijwe dutegereza kumenya ko iyo mivumo nta bubasha dufise ko. Aleluya. Nta bubasha dufise ko. Cyaza guharura ibyago bimwe bimwe ubiharurira kuri ba nyogosenge. Nyokuri ibi bintu yari abirimwo, abavukana na mama bose bari babirimwo, nanje ndabona byamfashe. Urishizemo. Nanje nivyo biriko biramba. Oya, ukwiye guhindura. Ukwiye kwemera kuba munsi y'imivumo. Izina rya Yesu. Itunga ry'ubuntu bwa Kristo. N'ahantu tugenda twemye tukemanga ko tutakiri munsi y'imivumo karande z'imiryango. Hari imivumo yindi ifatanye n'ibyaha twagendeyemwo. Ahari twebwe twabaye babarukwe, baba nyirabayazana. Iyo yose hari igibandanye dukurikira. Ariko abantu nk'abo nabo bakeneye gufashwa ko bari muri Kristo Yesu. Aleluya. Kuko urupfu rwa Kristo rwabakuyeko imivumo. Imivumo y'ivyo bivye, imivumo y'ubusambanyi bagendeyemo, imivumo y'amada bakoroye, imivumo y'akaboregwe, imivumo y'amatabi, imivumo y'urumogi, imivumo y'ibintu y'ukwiba no kubesha, imivumo itandukanye. Iyo turi muri Yesu, aleluya, nibikira umugabane wacu tuba turabidegemvya, tuba abidegemvya. Hariho n'imivumo ntivuye ku miryango, ntivuye ku byaha twakoze, ivuye ku cyaha cononye isi, cononye abantu. Uburozi, ishano, urugwanko, umuntu akubeshera, umuntu akakwankiririza, ishari, inzigo, aho abantu usanga bateza ibibazo abandi. Ibi byose ni imivumo ivuye ku cyaha cononye abantu. Aleluya. Rero icyo twokwirata ni iki? Nuko dukwiye kwirata yuko itunga ry'ubuntu bwa Kristo ni kuva munsi y'imivumo y'uburyo butandukanye. Abaroma 5:9. Romains 5 verset 9. Nuko none tumaze gutsindanishirizwa n'amaraso yiwe, tuzorushirizwa guheshwa nawe gukizwa uburake bw'Imana. Uburake bw'Imana nibukiri kuri wewe mwene data, ko watsindanishijwe n'amaraso ya Yesu.
nukwiye kwa mugenda uraba inyuma kubera ibyo wakoze, uraba inyuma kubera ibyo wakoze. Ukwiye kugenda tudurwa, imvugo yawe ivuga ati ndashima Imana, Imana yangiriye neza, Imana yarambabariye, ibyo nagendeyemo kera nibigifatanye nanje, uyu munsi fatanye n'ubuntu bw'Imana. Gucungurwa n'amaraso ya Yesu kwadukuye ko iki? Kurakirwa n'Imana. Hari undi murongo uri mu Bikolosayi igice cya mbere ku murongo wa 20. Abikolosayi igice cya mbere ku murongo wa 20 haravuga ngo, murongo wa 19, ngo kuko Imana yahimbawe nuko ukunengesera kwayo kose kuba muri we, uwo ni Yesu, yahimbaye kandi no kumuha kuzuza byose nayo, ibyo mu ijuru izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Gendana impore. Bwira mugenzi ati gendana impore. Umuvumo nukikuriko, kahise kawe nikagifatanye nawe. Igikorwa Yesu Kristo yakoze, haleluya, cyazanye impore. Muririmbyi yavuze ati ni impore, ni impore mu mutima wanje, ni impore kuri kazoza kanje, ni impore mu mutima wanje, ni impore sinyiri munsi y'umuvumo, ni impore, ni impore. Narakunze ingene Yesu yantekanishije. Burya ibyaha biratesha agaciro umuntu, ibyaha birakura ku buntu, ibyaha birateza urupfasoni, ibyaha biratesha icyizere, ibyaha birateza depression, ibyaha biramugaza, ibyaha birica. Yesu yaratubohoye, haleluya. Hariga ibyaha bikubana byinshi, ugasigara wumva n'inyoni ivugira ku ibati, wumvira ikitwenga wewe. Je narashaka gusohoka nkaja kuraba inyoni iriko iravuga, kuko numva umenga iriko ikora ku bwonko. Ariko ubu ni impori, ubu sinciruka n'inyoni. Imbwa, nabona imbwa nkavuga ati iyi mbwa kindaba, bibi nibiki. Erega ivyo birabaho. Burya iyo upfuye umutima, ibintu byose bica biba ingorane, kubera wapfuye he? Umutima. N'umuntu akuravye akagutwengera, ntubukibona umunezero mu bantu, ntubukibona ingene abantu ari beza. N'utwenze ucuvuga ngo iki kidavyirwana, wahaze none uzanye ibintu by'uburofani, uragwaye. Ariko ubu ni impori, haleluya. Umuntu atwenze bavuga ati oh la la, Imana ikugirire neza. Ubu turaruhutse, ni impore. Ibyaduhiga pi, ibyo twakoze pi, amanyanga twagendeyemo pi, ibara twakoze pi. Erega si jewe gusa, ndiko mbwira ishengero ko muca muraba we ngo yo oya. Aho umwe wese afise amateka. Aha nta muntu muzima yararimo, nta n'umwe. Twagizwe bazima muri Yesu Kristo, haleluya. Erega bugiye abo umuntu afise ingufu zo kuba mwiza, Yesu ntiyari kuza. Kandi imbere yuko Yesu aza, Imana yararondeye umuntu, sivyo? Imyaka ibihumbi n'ibihumbi Imana irondera umuntu, sivyo? None raba imyaka Imana yatumye abahanuzi, raba abahanuzi bakurakuranywe, Imana yari kirondera umuntu. Raba ivyagezwe Imana yahaye Mose des années et des années, Imana yari kirondera umuntu. Kugera Imana yo nyene Bibiliya yatubwiye ngo par sa volonté. Imana igera ivuga ati ikibazo cy'umuntu kiri muri jewe Imana, nikiri mu muntu, nikiri mu mugenzi we,
ikibazo cy'umwana muri iyi nyishu niri muri se wabo, iyi nyishu iri muri jewe Imana. Ijambo yewe ngo Imana yonyene pasa resolution, yonyene irisubiramo iravuga ati umuntu ni jewe wo kumwigarukanako, ngo bivuye mu migabo yayo ni yonyene yatwizaniye, iratuzana. Uzi inkoni twakubiswe aho umwana akubitwa isheze, intebe. Abana bavyuvukira kubakizwe rega ni sawa, ntibakubitwa. Ariko abana bavukiye ku bapapa bataha basomye agacupa, muzehe hashitse dosi kuburugwa, ntiyarabica gukubita icarico. Yesu nashimwe. Itunga ry'ubuntu bwa Kristo rikuva munsi y'umuvumo. Haleluya. Rikuva munsi y'umuvumo. Ibigaragara nk'imivumo mu muryango wawe ntibirabana nawe. Hagarara neza mu cyumba cy'amasengesho, senga usengera umuryango. Irukana imizimu n'abadayimoni, niwabirukana barahunga. Igihe kimwe twasengeye umuntu turamusengera, impwemu zitangura kuvugira muri we ngo mama w'uyu muntu ni twebwe twamwishe, mugabo umuryango uzi ko yishwe na hypertension. Iyo ni dayimoni. Natwe ngiyi ni indwara yo mu muryango, si yo mu muryango, ni umudayimoni. Hagarara mu cyumba cy'amasengesho uvuga ati dayimoni huga mu izina rya Yesu, bohora umuryango, senga. Haleluya. Irukana ubugumba, senga. Irukana akaboregwe, senga. Irukana gupfira hejuru aho abana bapfira mw'ibarabara, senga. Ushobora kuzova mu mubiri utabonye ibyo wasengeye, mugabo bazosigara twama tubona ibyo abagiye basengeye, twama tubona ibyo abagiye basengeye. Haleluya. Kubera igihe basenga baraproklamye. Erega umurozi mu kukuroga araproklama, aratura, aravuga. Nawe vuga mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dukomere Imana amashyi, bwoko bw'Imana. Nagomba guhereza k'uyu murongo uri muri Yesaya igice cya 23. Yesaya igice cya 23 murongo wa 25 gushika ku murongo wa 30. Isaïe 23. Yesaya 23 ku murongo wa 25. Yesaya igice cya 23 murongo sindawubonye. Mpwemu w'Imana yavugiye muri Yesaya, ijambo ry'Imana avuga ati nimwansenga zohezagira ibyo kurya byanyu, zohezagira amazi yanyu. Haleluya. Mu miryango yanyu ntawe uzokorokesha inda, nta ndwara nka zimwe nateza abanyegiputa nzobateza. Muzogira umuhezagiro amaja n'amaza. Haleluya. Ico gituma bene data dukwiye guhagarara
dusenga tukanka ikintu cyose kidahwanye n'umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Imana ibahezagire. Dukomere Imana amashi, dufate umwanya mwiza wo gusenga. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari itunga ry'ubuntu bwa Kristo. Haleluya. Itunga ry'ubuntu bwa Kristo. Iri tunga rifatanye n'ikibanza Imana yadushizemo, kwicarana na Kristo ahantu ho mw'ijuru. Kubera iki? Kuko twazuranywe nawe. Ubuzima bwacu n'ubuzima bushasha. Ariko si ivyo gusa, dufise mpwemu, aho tubonera muri mpwemu ivy'Imana yatugabiye. Ikigira kabiri, dukumenya yuko iri tunga rifatanye no kuva munsi y'umuvumo w'uburyo butandukanye. Imivumo y'ivy'imiryango, imivumo y'ivyaha twagendeyemwo, imivumo ifatanye n'ingene abantu bononekaye. Ivyo vyose ni uguhagarara twemye tukamenya yuko Imana igira neza. Haleluya. Yes. Wa murongo barawumpaye kuvayo Exode. Nari nahise muri Yesaya, ni kuvayo 2:3 ku murongo wa 25. Baduhindurire kuvayo 2:3 murongo wa 25. Haravuga ati, ariko jewe Uhoraho Imana yanyu, mube ari jewe musaba, nanje nzohezagira ivyo kurya vyanyu n'amazi yanyu, kandi nzokura indwara muri mwebwe. Mu gihugu canyu ntawe uzokorora inda, ntawe uzoba ingumba. Igitigiri c'imisi y'ukubaho kwanyu nzogishitsa. Nimuzopfa n'ingoga, nimuzokenyuka. Nzotuma igitinyiro canje kibaje imbere, ncivutu abantu bose muzoshikamwo. Numa abansi banyu biruka babahunge. Nzorekura amavubi abitangira imbere, yirukane imbere yanyu abahiwi n'abanyakanani n'abaheti. 2:9. Sinzogira ko ngo ndabirukane imbere yanyu mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu ntigihinduke igisanze, ibikoko byo mw'ishamba bikagwira bikabatera. Ariko nzobirukana imbere yanyu bukebuke, gushitsa aho muzogwirira mukegukira ico gihugu. Haleluya. Uyu munsi hari ivyo ushaka kububona, niwahaguruka ijambo ry'Imana rivuga ngo nzovyirukana imbere yawe bukebuke, si ruto. Haleluya. Ariko intsinzi ni gwawe mw'izina. Umugisha wa Aburahamu, Isaka na Yakobo ni gwawe mw'izina cya Yesu. Dukomere Imana amashi menshi. Turashaka kuvyaguruka shengero ry'Imana. Ubuntu nibwo bwankijije, kubwo kwizera Mwana w'Imana. Uduze ibiganza vyawe ushima Umwana. Agizwe kuba ndiwe, kubwo kwizera yakoze, narahariwe, naracunguwe, ndumwana ndumuraganwa na Kristo. No
amaraso yiwe yancunguje amaraso yagize icyaremwe gisha tuwiwe nawe nuwanje ibya kera byose byaraheze tuwiwe nawe nuwanje yancunguje amaraso yiwe yagize icyaremwe gishyashya tuwiwe nawe nuwanje ibya kera byose byaraheze byose byahindutse bisha tuwiwe nawe nuwanje narahariwe naracunguwe tumwana w'Imana tumuraganwa na Kristo none ubundi idegembya. reka uduze ibiganza byawe ntusamare. urakoze Mana, ndakweretse umuntu wese ari hano. iri jambo ryaje kugira ngo rigire ububasha, kuko ngo ata jambo ryawe ribura ububasha. abariko barazimira bazimuruke, abariko baratakarira mu bitari vyo, Mana bagarugwe n'ijambo ryawe. Mana uturinde, udufashe, uhagurutse umuntu wese ariko aritwara uko utariko, mu maso yawe ahindure. nk'imihezagiro yose wayiduhezagiriye hano ho mu ijuru. Mana hari aho udushaka, hari aho ibyacu bibarizwa. Ivyo birafatanye n'ingene tugenda, birafatanye n'ingene turiko turabaho. ndagushima Mana ko umuntu wese yafashe ingingo biciye mwano majambo yo kudasubira kwivanga, kudasubira gusa n'isi, kudasubira kurangwa n'ibikorwa vy'isi. tugukomeye amashi menshi, tugukomeye amashi menshi. reka uduze ibiganza vyawe, wanke icitwa umuvumo cyose ku buzima bwawe. reka uduze ibiganza vyawe, uvuga ati Mwami, amaraso yawe yaranyejeje, ndera ku mutima wanje n'impore. ubugingo bwanje buhishanijwe na Kristo mu Mana. hari ivyo wabona umenga nawe vyagushitseko, hari ivyo bavuga ati nivyo vyibi vyaranze umuryango. ivyaranze umuryango ntibikurange wewe. vuga ati ndanse kurangwa n'amateka yaranze umuryango. vuga ngo ndanse kurangwa na karande y'akaboregwe, ndanse kurangwa na karande y'ingwara, ndanse kurangwa na karande y'uburyo bwose. mu rugo rwawe wanke ibya karande, wanke iby'imivumo. mu rugo wawe wanke iby'abadayimoni, wanke iby'abazimu. mu rugo rwawe wanke ibitava ku Mana. mu ruvyaro rwawe wanke ibitava ku Mana. mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. bigusaba guhaguruka no kugura akanwa.